zuba, kukirenga zuba, kukirenga zuba, ha uniho turi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Yesu abahezagire. Usome ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice ca 3 ku murongo wa 12 n'uwa 14. Bene data, nimwirinde ntagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uyu munsi. Ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha, kuko mwacitse abasangiye Kristo, namba tubangirije rwose ivyizigiro vyacu twatanguranye gushitsa kwiherezo. Yesaya 51 umurongo wa mbere gushika ku wa 4. Ni mu nyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho. Mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakiri umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Kuko jewe Uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, n'ubweranyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje. Jewe Uhoraho hazobonekamwe umunezero n'uguhimbagwa, bonishimwe n'ijwi ry'inanga. Bantu banje, nimunyumvirize hanga ryanje mu ntege ugutwi, kuko icagezwe kizova kuri jewe, kandi nzoshinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga. Ubugororotsi bwanje buri hafi, agakiza kanje karaserutse. Amaboko yanje azocira amahanga amateka, ababa ku kiyaga bazonyitega, kandi ukuboko kwanje niko bazokwizigira. Imana nihabwe icubahiro. Aya niyo majambo numva mu mutima tugiye kuvugana ko. Niki catumye uhinduka? Ko wagenda neza, ko wari ufise umwete, ko wari ukobeje muri iyi nzira y'agakiza. Niki catumye uhinduka ukagira umutima mubi utizera? Ko wirinda icaha, ko wari ufise ukwihangana mu bikorwa vyawe, ko waboneka nk'umwizigirwa. Niki catumye ukomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha? Ni ibintu bibiri tugiye kuhagarara ko, ibintu bituma abantu bahinduka akagira umutima mubi utizera. Kandi ubwa mbere yarafise umutima mwiza, yizera Imana, akobeje, akunze ibintu vy'agakiza. Mugabo mu nyuma akadendebukirwa, akabivamwo, akiyonjorora. Icya kabiri ni iki kintu gituma abantu bahagarika umutima n'uruhendo rw'icaha. Ivyo yahora atinya nawe ugasanga yakomantajwe umutima, ariko arabiramvurira amaboko. Mana nidutabare. Ibintu nabonye bituma umuntu agira umutima mubi utizera, niyo atebeye mu ngorane canke mu kigeragezo, ahura n'ibimuca ivutu vyinshi. Kindi niyo umuntu yatabawe, ubutunzi bwabaye bwinshi, umugisha ukagwira, inyosha mbi ziba nyinshi, irya nino ibimuza ko biba vyinshi. Atabaye maso ashobora kwisanga umutima mubi utizera wagereye muri we, ugasanga yibagiye Imana. Ikintu nabonye gituma abantu bahagarika umutima n'uruhendo rw'icaha, n'igihe batanguye guhagarika umutima n'abantu baguwe neza mu rugendo rwabo. Bibiliya ivuga ngo ivyo ngo bizana gukora icaha, kuko umuntu hari igihe Yoshua na Satani
akibwira yuko abatunzwe n'ingero zivuye mu vyaha aribo baguwe neza, aribo bahigwe mw'isi. Ibyo rero nk'umuntu w'Imana, nk'umukristo, bishobora gutuma umutima wiwe ukomantara, mu nyuma bikamuzanira gukora icaha. Pawulo yandikira abikorinto mu cete ca 2 c'abikorinto igice ca 11 ku murongo wa 3, aravuga ngo ndiyubara ngo nk'uko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, ngo kumbure ngo namwe ivyumviro vyanyu vyokoshwa, bigatuma mureka ukwera no kugororoka mu vya Kristo. Ibi vyarabaye no ku bantu bo mu gihe ca Maraki, bavuga ngo gukorera Imana nta kimazi, kandi muti vyatwunguye iki ko twitondeye ivyo yashinze, tukagendera imbere y'Uhoraho Nyeningabo twiraburaniwe. None habibone nibo twita abanyehigwe, mbere abakora ibibi bagigwa abakomeye. Ushime bagerageza Imana bakabaho. Ariko Imana yabishuye ibabwira ko hariho umunsi bazomenya yuko hariho itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyavyaha, y'ukorera Imana n'ubutayikorera. Nubwo umenga uno munsi abanyakibi nibo baguwe neza, nk'umukristo ntukwiye guhagarikwa umutima n'uguwe neza mu rugendo rwiwe, canke umuntu ashitsa imigabo mibi. Bibiliya ivuga ngo reka ishavu, va mu burake, ngo kuko ivyo bishobora gutuma woshu umutima wawe ukandura, bigatuma ureka ukwera no kugoroka mu vya Kristo, bigatuma uramvurira ibigabitanya amaboko, umutima wawe ugakomantara. Niryo jambo rivuga ngo nimukomantazwe umutima n'uruhendo rw'icaha, ukabona umuntu aguwe neza ko yabeshejweho n'inyungu zivuye mu vyaha, bigatuma umutima wawe ukomantara, nawe ukumva umenga uramvurira amaboko ibigabitanyo. Ariko mwene data wihangane, kuko uko bimeze uno munsi siko bizohora. Hariho umunsi uzobona yuko abagororotsi aribo bahigwe, kandi abanyavyaha bazobona ibara. Guma mu kugororoka, ntagire umuntu yokwibagira Imana, bigatuma agira umutima mubi utizera, umutera kureka Imana nzima. Imana nidutabare. Ivyo urimwo kumbure urugeze ugezeko ntibitume woshwa na Satani, ngo ureke ukwera, ngo wibagire Imana. Nimba ugenda neza bikomeze, nimba wari ufise ishaka bikomeze, nimba wari ufise umwete, niba wari ukoreje nubikomeze, kuko hari impera. Ariko umuntu yiyonjorora akava mu kwizera, uwo niwe azomaramara. Imana idutabare. Ntagira umuntu wo muri twebwe yogira umutima mubi utizera, umutera kureka Imana nzima. Imana nidutabare. Amageragezwa ntatumureka Imana. Kumbure ubutunzi n'umugisha Imana yaguhaye ntibitumureka Imana. Wirinde Satani ntakoshe, wirinde Satani ntagutirimutse ngo agukure ku Mana. Imana nidutabare. Asafu nawe avuga ko intambuko ziwe zari zisigaje gato zikanyerera, ibirenge vyiwe ngo kari gato bigatirimuka ngo bive mu kugororoka. Yibagije igituma abanyakibi aribo baguwe neza mw'isi kuruta abagororotsi. Ibyo biramutsitaza gushikaho atangura kwibaza ico kwirinda ivyaha bimumariye. Aravuga ngo nukuri nogereje ubusa umutima wanje. Niko kubishira ku mutima yiyumviriye ingene yoshobora kubimenya igituma abanyavyaha aribo baguwe neza, ariko abagororotsi bakagira amagorwa. Biba ibirushije mu maso yiwe, gushika ngwaho yagiriye ahera imbere y'Imana agasenga. Imana imuhishurira, iramwereka iherezo rya babandi yari yita ko aribo baguwe neza.
abona mu gupfa kwabo batererwa muri Gehonomu, ariko abagororotsi bo ngo bakiranwa icyubahiro iyo batashe mu ijuru. Ijambo ry'Imana ryavuze ko umuntu akwiye gukomeza ibyizigiro byiwe yatanguranye ngo gushitsa ku iherezo. Igihe umuntu wese yihana, intumbero yari afise ko ari ukuzoshika mu ijuru, ko ari ukuzobona Yesu, ko ari ukuzoraga ubugingo. Ariko umuntu ageze hagati biriko birahinduka. Mwene data, n'aya majambo y'Imana, wirinde gushaka kumera nk'uko abanyabyaha bameze. Wirinde mu byo urimwo ntibitume ugira umutima mubi utizera ugutera kureka Imana nzima. Wirinde mu byo uri kuracamwo, ibyo amaso yawe abona, ibyo wumva, ntiwoshwe ngo bitume ugira umutima mubi utizera ugutera kureka Imana nzima. Imana idutabare. Umuntu ntakomantazwe umutima n'uruhendo rw'icaha, bigatuma aramvurira ibigabitanyo amaboko. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyumve yemwe abakurikira ukugoroka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakiri umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Imana nihabwe icubahiro. N'aya majambo mukundu ngo wibuke igitandara wasatuwemo, kandi ngo n'inganzo wimbwemwo. Igitandara, Bibiliya ivuze igitandara ni Yesu. Yesu yatubereye icitegererezo mu kubabazwa, mu kwihangana, mu marushwa, kandi ibyo ntibyamuciye intege, ibyo byamuteye umwete, kuko hari cyari camuzanye. Byatumye rero yihanganira byose kugira ngo azagishikeko, kandi amaze gukora igikorwa cyari catumye ava mu ijuru, Imana yaciye imushira hejuru ngo imuhe izina rirengeye ayandi mazina yose. Bibiliya ivuze ngo mwibuke ngo n'Aburahamu na Sara ngo wabavyaye. Imana ihabwe icubahiro. Icatumye Imana iha umugisha nk'uko yavuze ngo yabahamagaye ari kinege, mu nyuma ngo irabahezagira, irabagwiza. Nuko ubwa mbere barayumviye. Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu nzu yaso, va no mu gihugu, va no mu muryango, ibyo byose arabivamwo. Imana ikimuhindura ngo ihanga ryayo. Arayumvira, aja Imana imubwiye. Amaze kuyumvira, ikindi kintu cabaye kuri Aburahamu, yarizeye, yatunze umutima wizera. Ibyo byatumye imuha ibyo yasezeranye, imuhindura sekuruza w'amahanga. Imana rero icitanga ibi byitegerezo bibiri. Itanga icitegerezo ca mbere kuri Yesu, ngo mwibuke igitandara mwasatuwemwo, ngo mwibuke inganzo mwimbwemwo, ngo kandi mwibuke ngo n'Aburahamu na Sara uwabavyaye. Ibyo Satani yashize imbere ya Yesu amubwira ko yemera kihakana Imana abimuha, ni nabyo no muri no misi ariko arashira imbere y'abantu b'Imana, kandi byatumye benshi bagira umutima mubi utizera, bareka Imana nzima. Aburahamu yaragejejwe nawe, ariko amaze kwihangana, Imana yamuhaye ibyasezerano. Amajambo twasomye aduhanura ngo mwiyubare, ntagira umuntu agira umutima mubi umutera kureka Imana nzima, kandi ntagira umuntu akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha. Yesu mu byo yaciyemwo, mu mibabaro, mu byago, ntiyigeze akora icaha. Na Aburahamu nawe nuko, ariko twebwe mu ntango zacu twatanguye tuvuga ko tugiye mu ijuru, ariko tugeze hagati intumbero yarahindutse. Yesu yaje mu isi aje gucungura umuntu, intumbero yiwe ntiyigeze ihinduka, yarayikomeje gushitsa ku iherezo.
Aburahamu yatanguye urugendo, Imana imubwiye ko izomugira sekuruza w'amahanga, kandi amaze kwihangana akizera, Imana yaramuhezagiye, imuha umugisha, iramugwiza. Imana nihabwe icubahiro. Mwene data, n'aya majambo dukwiye gukomeza ibyizigiro byacu, ibyo twari dufise uhereye mu itanguriro ry'urugendo tukabikomeza. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ko jewe Uhoraho ngo namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho ngo nabugize nka Edeni, n'ubweranyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje jewe Uhoraho, ngo hazobonekamwo umunezero n'uguhimbagwa bonishimwe n'ijwi ry'inanga. Ngo bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje mu ntege ugutwi, kuko icagezwe kizova kuri jewe, kandi nzoshinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga. Ubugororotsi bwanje buri hafi, agakiza kanje karaserutse, amaboko yanje azocira amahanga amateka. Imana nihabwe icubahiro. Rero Imana ikavuga ko impera y'ibi hazoba umunezero, kuzoba yarihanganye, hazoba ukugeregwa, hazoba ijwi ry'umunezero, hazoba ukumaga umubabaro, hazoba gusubizwamo intege mu gihe umuntu yo kwihangana, kandi ngo agakiza k'Uhoraho kari hafi. Ntunanigwe, ntureke Imana, nturamvure ibigabitanya amaboko, kuko inyuma y'ibubona, inyuma y'ibiwumva hariho agakiza k'Imana kaje, kandi uzobona yuko utaruhiye ubusa, uzobona yuko abagororotsi arabahigwa. Nubwo mu isi uyu munsi wowe uri kurabazwa, ukomeze ibyizigiro byawe watanguranye uhereye mu itangura ry'agakiza kawe, ubikomeze, ubishishikare, ukomeze kuba uwera, kuko mu mpera hariho ukugererwa, hariho ishimwe, agakiza k'Uhoraho kari hafi. Dusomye ijambo rivuga ngo azocira amahanga amateka, umuntu wese azogererwa ibihwanye n'ivyo yakoze. Nuko rero ntihagire umuntu agira umutima mubi, utizera mutera kure kw'Imana nzima. Ntihagire umuntu akomantazwa umutima n'uruhendo rw'ivyaha, akabona ko umenga abanyavyaha niwaguwe neza, ariko siko biri. Umugororotsi azoba amahoro, ariko abanyavyaha bazobona ibara. N'aya majambo y'Imana. Niki catumye uhinduka? Niki caguhinduye? Ko wagenda neza, ko wari ukobeje? Niki catumye uramvura ibigabitanya amaboko? Niki catumye umutima mu butizera uba muri wewe? Niki cakuteye guhinduka? Imana nidutabara. Nuko rero mwene data, n'aya majambo y'Imana, Imana ikugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.